wowe uri muri umuhungu wenyene kubera ikinyene natumbereye iwe wiyumvire nawe ndumurozi rero sinzi nta vyuzi nyene kunera ubwo ubona sa n'umurozi andi ubona sa n'umurozi je nagenda nyitwarire rero ngaho mubwire se asohoke mu nzu agenda nyitwarire ubona ni kijije uko ari gushikaho hose Jojo ntiyari bwambone twaravugana amafoto yiwe narayabonye ayiwanje yarayabonye menshi andi wanyu ni dolari ntaboneka araboneka ntawe uri ngaha mbere STV every story matters. Yeah, you already know my people. It's another day, it's another blessing. Kwa na mkumusundi wakunzi ba STV and for real kuri MIC za STV. So today mnaona yuko turi kumwe na Jojo. Jojo muzi tumaze kwa ibiganiro Jojo mwabonye ariko twishuza yaje kwishuza andi content mwarayiravye uko byatangwe byose mwarabibonye hinge gato Wari tuziranye ndabaramukije ariko mukobwa mwiza turazi nani ya turazi nituzanyanye ngaho bunyene wewe reka kubesha igihe twasanga andi ari ku mazi hanyuma mwarabonye ko byagenze kamera irazima kamera igira ikida kamera irazima hamuzoba benshi kugeza ryari andi yakubwiye uko kamera nije nayiguze mikro nije nayiguze cameraman ntaravuga byinshi zinyo kamera mwacha muyizi kamera irazimye Jojo nukuri sineko ndakubesha kamera irazimye n'ubugire ibiganiro byose bijeko twabanye turahari nambwa ibiganiro bitegeza kujako uko biri kose tegeza ku posting siko mushaka muzobifuta canke mureke ico negeza ku postinga na ibinegeza ku posting kuko ako nuko mwabifuze muzoreka kubipost mureka kubyereka abafana banyu ko mufite ububoss umwese gusa ibi byo n'ahandi hantu mpaka ukuri kwanje kugiye sandi reka tuzime kamera isingere ko aguse imbere ya kamera tugende sharameze tuzakwaje basimviriza gato rero sasa nashaka tubwire ubwira n'abakunze ba STV cyari kugenza muri STV kumva ntacuzi bona abanyabwenge ndazi bamaze kubona ikinzanye Cherekeye iki Jojo tuchaka kumenya Cherekeye ibintu byanje cherekeye iki Turi tukeneye kumenya none Jojo uko byagenze twarabibonye siko warabonye yuko andi je nabone mengo ntakuzi yavuze ngo bwa mbere akubonye siko kawe imena ni ryambere akubonye turavuga ati sha turavuga ati ibintu bimbira akazi nini ryambere akubonye nawe naratangara aravuga yuko atakuzi Jojo je ndakeneye dusigure dusobanurire neza abundi andi wanyu ni dolari ntaboneka araboneka ntawe uri ngaha mbere wumve ngo si hano andi ndabizi ko ahari kuko naje ndetse nabitohoje mukeneye dusubira muri byo ko birazi kwe mwana amafatanye ikintu kinzanye ngaha no gutora ibintu byanje basi naho yaba yaranabigurishije ambwiza ukuri fume nsubiza amahera ariko ibintu byanje ndabizi gushengeza umuntu gushengeza umuntu utazi neza yuko ibintu byabaye ga Jojo utazi yuko ivyo bintu kweri bihana n'amategeko mwashaka kwitwara bwa Jojo umuntu yayitwariye nta n'amaprive afise nagenda nyitwarire rero ngaho mubwire se asohoke mu nzu agenda nyitwarire urumva je navuye hari yanye hamanza guteka imitwe kuri yandi rero ngo ni wanyivye ibintu ndiko ndamubeshera niwe muntu wanye naboneka ngaha mu gisagara cya Bujumbura kugera nari kuramubeshera mu boro usanga arabayeswe usanga arabayeswe jewe nyene utuntu twanje gusa kandi ko naje n'umutima mwiza ntago nishimye kumumaramaza ngo ndamushire hejuru gusana ngo ndabishire mu nzego ariko nibinanirana deja biri ku makamera umva nzitabaza ubutungana biri ku makamera nyene rega abafana bacu nibo bajana amadufisi kuva ujya munsi nta muntu arashobora kubwira kuvyerekeye microonde n'imashini nimba nabimenye ntago mba najana dama reka wo mu mutwe uri sure yuko ari yandi yabigutwara nawe ariko urabizi ko ari tebitse kari we gute ega je deja nakubwiye ati wowe waravuze yuko ari yandi mwavuganye kuri telefone mugabo utari bwamubona nega shaje umuntu uvuganye n'umuntu utari bwabone navacho bigenda nabonaga nawe ugamugira umusazi none umba nawe bakufata nk'umusazi sikafata nk'umusazi reka amagara tuvugane buke ubona ni kijije uko ari gushikaho hose shaje yari bwambone twaravugana amafoto yiwe narayabonye ayiwanje yarayabonye menshi ubwa bifuta Jojo mba ndakubwira ikintu kimwe Jojo siko
reka tubivugane buke buke andaze twicare nga ibintu byo gufatana mu kanuze mufatana mu mayego ntidusubire kubibona kuri erega jewe andi je nta gisura yiwe ndayiga isura ye ntabwo ndayambara jewe icyo nyene ntago ari andi nyene ngo niwe nkeneye sana igihe cyo kumukina cyararangiye ariko nkeneye ubu ande kuravuga ubu rero ntukimukunda Jojo byavuye bihera ashareka ati ndamukunda katumuwaze dane we wariye wewe cyangwa urashonje je ndi wanagerageza kugira ibintu bitware buke buke basi dufume turonka solution katumamagare sese hari kandi roroshe kuko je umuntu yanyivye ndamutse kandi umuntu yanyivye nawe ntago ari umwana iyo yabitwaye cyangwa yabishize arahaze icyo niko ndasaba kiroroshe bamutuzwanje usubizwe amahera cyangwa usubizwe ibintu byawe jeje nyene ibintu byanje namera nyene ko amahera we namiye kuyajana mu Bushinwa kubituma ko mbizi kara amahera nongeye kurondera ibintu ntago ngiye kurondera amafaranga sasa reka tubaze handi mugabo unyemereye yuko tuzakwitwara buke buke ata bintu by'agashwano byo kujama ntago nzabashwa naje ngaje nyene muri abahungu bangahe ndabona wewe ndabona na cameraman n'abandi hariya anye na noja gutera induru gute ndumuntu umwe ntimwonyanga twenga muri STV ni dushwana mushwana muga muri babasi ntimushwana muga muri tumamagare andi ngoransha STV usanga yanyitse andi mana zirarema umuntu abukeneye hano kasi ibintu byaranjanze kwe gishobora kubyumva ukuntu abayisiko basigaye bagushika kuri iyo dogre ushobora kukubwira gusohoke hamagara usanga sigara kwibi bintu Jojo deja imana kubwira Jojo siko urabona yuko tugoye no kugira tuposting iganiro twabanje gushwana uravyumva urumva uri kurashengeza je nayenzi yuko tugiye tubiheze neza mwa ugasanga shengeza bosi wawe ni hatari deja ntabwo ndiko ndako no kwirukanwa nimba uri umujournaliste wanyawe koko urijwi rya bene gihugu sivyo urijwi rya buri muntu niba umuntu akwitabaje akavuga ati fasha muri iki nico ukora nicujejwe barera umuntu w'umunyamwuga kubera iki boss waza akubwira ngo futa ibintu nibaze katacho yiyotse yakubwira ubifute kubera iki ni twabifuse twabyanse rero kujya mutabifuse niyo mpamvu nkeneye n'ubufasha bwanyu uyu munsi ndabigenze umunsi bwo muravuga sibyo cyose mugo muravuga sibyo kuko sasa ntabwo bisaba bwana mahoro muraho mugo muravuga sibyo uyu kumubwira bifute ntabwo ari ivyo byo tuko turavuga kuko giye ndi umuntu ntabwo mbaye ndamutse abafana ba SC ndabakunda cyane byo murabitse umuntu wanyu wasigaye ari gisuma bitwaye so Dani icyo tuko turafuye umwanya ni iki Dani yashatse ikiganiro yashatse kunyishura ntego ko yamvumbuye ijya mitwe mwakoresheje yo kunsanga hari iyo je yambabaje ibindi byose nibisanzwe like Dani ko yerekana abantu kumengo turakundanye turi mu muntu wawe kundana umuntu arakwishuza amahera umbame ngo waramwivye wo kwiba umuntu ukunda ari we rero binungu imitwe we nimbabara kwivye nawe umutwe ntumeze neza kakanya ega avuga yuko ari wowe yandi nani tubigenze gute tisimo no kuntu tuzobigenze icyo rero nico twagomba gushikako telefone yanje iri mu cyumba nimero niho twari tugetse amata bateri nyene none hari uwisezerana nawe Jojo yajambwira n'ubu yajambwira tuno munsi je nabisangiye ukazi nabasanze ukazi ugaje mu ntunganyirize ambwira ati Jojo reka ndaguhamagare mbwa musuye gushwana ko je bikobera nankora ko no kwipostinga ari byabaye ikibazo jewe ibintu byo gushwana ntavyo nkunda cyo ni cyambere nkama kwiba jawo nka mama wanje sinzi ko maze kuraba ikiganiro yumvise uri kuranyagiriza ubusuma mwoca muronderana kuko wumva ni ufite umubyeyi wenyene jewe ndiko mvuga mama ntiza micro shaka ko nta kuri wovuga ntimwaka rya pise makuze kunkora ko gushaka imiko genda gukora ukanegera birakuraba jewe nakazi kawe je cyo nkeneye n'utuntu twaje gusa undondera utandondera byatumye Dani fatisha ukuboko ufite ubutumwa nshaka gutanga ufata fise ubutumwa nshaka gutanga sivyo
bwumvikane neza abantu barabonye amakomantere biki n'ibiki hariho umuntu anzi atanzi ko ivyo bintu ariko atoreka kugira amakenga jewe sinigeze ndakwiba ico banze gishire mu mutwe ica kabiri je nitwari tuzinanye uri kunyumva nimba barakwescrots bama babescrots n'abandi nturi wa mbere bescrots rero umwescrots ntameze nka jewe umwescrots ntakora nka jewe niyo nagaruka wari kumukura yari kukwihakana batanakuzi cyangwa kubikira none wababwiye ko sindakuzi c'est vrai ariko byari bisanzwe none kubera ko mwakoresha igiye mitwe yo kuza wizana umyegereza washaka gushika ku ashaka ibintu mwende uko mutari mufise micro ivyo ariko arambwira ari byari bisana biki yakubwiye gute ati ngo ni sawa umeze neza ngo uva muri aba bantu ngo tukavugana gatowe nta kibazo mbona ariko aranwa mvuga ati ntaje kunyiba je nari ndose content Igasa namenye ko ari wa mukobwa mwe Jojo basi hajya na hariya ntibasi hajya aratagase kweri sana najya ku mazi urumva reje wese nashize mu mutwe uko je kijya nambwikora sinarinde nari gitega nari busy cyane sasa je nibaza umuntu azaniye amakuru ati niko akunda abantu batuzi nyine agomba no kunyihera mu ya mbiri muri indi fana ibintu bigende fresh nishikashika na ni balance aho umudeye mu vipi ari muri babandi nyene cyane zaranze je vraiment je namuze yanja nzi yuko muzinanye abwo yuko muri ko muraya nkunda nyene w'umufana ari abademu bari fan mugezaho shayi zo nkuru zanyu je gusa shaka kumenya andi ndagusabye basi ndatuje siko ndagufukamiye n'ukuri ukabuzi ko ibyo bintu byanje wa warabigurishije upumasi nyere kantu wabigurishije ndabasubiza amahera egera na gutelefone turi kumwe telefone yawe yari izimije mugabo je wanje yapasi wani yapasi agacha gukuba yari itazi nako reka turabe yuko uziye nimero zo wakoresha okay nimba yarantelefone akambo we nimero yo telefone ko niya turabe izo nimero Jojo wene ari turi kurabe ivyo ni ingenda be ko ari nimero nimero zane mfise nimero imwe imbere n'inyuma cha Jojo kuri Facebook ati nimero ya telefone ko nimero ya telefone ko sizo nimero doba sizo vraiment niyo byose birisobanuye ubundi ni gute umuntu wo mu sikuro yotunga nimero okay reka ubugire yawe y'akazi banzu ndiri ugire yawe y'akazi ukagenda ndiyo gubeshira akaba mama ya ibyo birata reka basi tuyi telefone ko siko Jojo ugiye ukora kuvuga imbere ya kamera tuyi telefone ko bazobikata none sivyo wanyuza babwire bakate cyangwa bazimye kamera nko bayizimije na wa musi kuri no musi amanuze yara ko je vraiment no kuri Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Muradutunga, inomero mwahamagaye ntishobora kuboneka muri aka kanya. uzoronka ibyo ndiha Jojo none tubigenze gute je inimero mbonye iya kwandikisi nimero ya ni 68 540 558 naho ndayinyegeza naho ngira iki iri ku mbuga zose ziwanje iri kuri YouTube iri hose none ga mugenzi we barakuyivye reka kuruhisha umutwe wawe rongera wakwiye je sinokwiba wowe utera imitoma ngo kugira ndakwibe Jojo sinabibona vraiment bintu urumva izo nguvu bifata uwo muntu Jojo yarazi ahabwo yaramaze imisi ahugendeza azahuba je nahuba ntahonze mungu Yesu sitavyumva ukuntu tena rero sasa yahuye rero Jojo gusa nashaka usaba ikintu nimba ari Jojo nyambikizera je warambeshe kandi imbere y'abafana n'abandi yego kwe eje nakuvye mu buhe buryo mpambikizera iri juri kumva niryo jumva uwo munsi mukuvana no muntu cyana kwijana ndi neza kunzi bahisi just bona cyana kwijana nare mbe ko wari wavuze ko atamushira office atanu ushaka byari bigenze gutuha uri kuja kuraba umuntu ibyo birakuraba none wewe birakuraba mvuga ibyo nshaka mu kiganiro urumva mvuga ibyo nshaka ko cyene baza ko mbega hoho ndakubaza uremera ko ni basi numva nanje ntumera ko nibwe wewe ahubwo wowe usanga uri kuri yibisha wewe vuga ibindi ukeneye tubimenye pana uzura beshera abantu urabizi nimba barakwivye naho kwibwa urabizi andi ni rya nyuma nje ngahari ni rya mbere igikurikirangiye kukimenya nimba ukeneye ko ibintu bigera mu butungane bikagera kure aho ushaka unakariza umwanya ubusa wewe urumva ngo je ndi wese ko je ndi ko ndibisha none je ndi mu wese ko rero ndiko ndibisha kubera iki bakunze bese bese mbona aho bizohera kubera iki ubabaje no kona kwisa umwese si kubera utariwe nanjye imbabazo kubera ko ntariwe niba ushaka ko bigera kure reka tubigeze kure ko abantu mujeje kuturenganya naco bimbwiye kandi ndagiye bizoshobora ngira gute je ntabwo
ngukura ko shabi ibikoro byanyu nitahira Ngiye gukanga rero. ndabakangisha ijiki Basi genda muri ubwo butungane. Genda basi. aho ndungi uhawe n'umyegito Genda mpamvu bwitwa ubutungane. Ntibuzokorera umuntu wese. ugiye mu butungane ugiye mu biki bidaca bigenda gute tora sha ibyanyu nzobimenya muzomenya ibikurikira ico nzi ico ugiye umwitwariye ahandi none yase ko twumvika rushakangiriye Aho ugende karende mu gusubira. none yase ko twumvika ushaka ubwo gusubira he aho uzogenda gucuma aho uzogenda ahubwo ugwe kugira byorohe ndabigusabira none je nzotorana gutorana wanyu mwakira utuntu twiwe mushibanza kumucisha hirya no hino none mu gisagara cyose niwe uri muri umuhungu wenyene kubera ikinyene natumbereye iwe wiyumvire nawe Gajewe ndatese. ayi wewe komeza utese ujye gutesa byanyavye Yaba ndumubangira wari kubuza. niba mu bantu Wera uzi ko uri kunisevya ku bantu nyuma. hama umegacha bimbarira iki jewe Sikia sasa Jojo ibintu bive mu nzira si. Mugenzi je sinakwivi sivyo? Kandi je mfite utubazo. cyane yambarira ibirato ofise Mfite utubazo twinshi. Nukuri ni hamwe ho kubahana. kongera iki Cyaba mfise n'ubushobozi mengo nayo kugukubitiye aba no bishobora. Nuko no bishobora. kwishavu nanje nari fise yandi nkujya musi kuri beach ukora nkikosa ari mito gusuka nkozaho urutoki Ndagukuye Imvubu zari kuturira hariya. Atari we mu mutwe byanse. Ufise ibibazo baragustress nawe. Naramushiriye aguhevye rero saza bakunda kushaka. ubure tumenye yuko ugiye kumwitwarira tuve ngaha tubizi tuzobona convocation miss dan Ariko wambabarikana urabazi je ntabwo. nagutahuye boss nukuri kumana we ntago kwiba wowe uri boss wa STV wowe uri mu boss wowe uri umuntu nyene yifise ntago wiba Nyene ntago sibyo marajeri we nukuri kumana ntago wiba ndiko ndakubeshera kandi sorry ariko ndakubeshera ntakubeshera tuzobimenyera imbere Ariko nawe wavuze ati kubeki watumbereje nanje ndakubaza ati kubeki no banatumbereye kwiba wewe gusa ni uri mu boss kurusha abana. rego umuntu wese amenya Nimero ni twasenda tari. Ukeneye kubona twumvishe oje mwavugaye n'uwo. nta munya afite yanjye aho nahereye kuva kera Cyangwa ufise indi mipango. Umwanya w'indi nawe mipango. uzoyimenya ikibazo cyo ko turi mu gihugu kirimo amahoro nimba nkurenganya bizomenyekana niba nawe undenganya bizomenyekana mugabo niko ndagusaba kuneza fata utwo tuntu twanje niba uzi ko wadutwaye utunsubize kubera nibimara gushika hejuru ntabwo uzo mu byo byonyine ngo ndabigutorera Sawa ariko twumvikana. haryo nisezerano Ntugende gutegura ibinononera ubuzima. Ugende mu butungane bukore nkuko bukora. So Ego uko none umushatse kuvuga je ko ndi umurozi rero sinzi. nta vyuzi nyene Kunera ubwo. ubona sa n'umurozi andi ubona sa n'umurozi je Reka kwanza. je ubona sa n'umurozi tugende amariro yawugaraje gusumba imashini yawe Izimbye kazi mataje nabigutwara. Genda mu butungane neza ariko ntugene mu nabi. urakoze kundungika Nta kibazo. None ngundi ngiri. ibyo ngiye kubikora Hama nzora biki ikintu ufise kizo. kandi natse nkataha turabonanye bosi wacu Wachi aende. mwakoze kutwakira sasa none andi none bino bintu bizohera kwivuma no kuri kwimana Mungu wangu we. abakunzi ba STV ni hatari Jojo yaje gutwitwarira wowe yaje gutwarira handi gutaba ubutungane tuzaho bizoherera sinzi Hari ibintu nawe bikanyumije. hatari kadusozera iganiro abakunzi ba STV Ba STV gato jewe ntabwo ndi kwivuga neza. Jewe ndi umuntu nakunda kuvuga ubuzima bwanje cyane kanini so jewe naheruka ruguru mfise utubazo twanje twinshi nyene tundayaba mbashaka gukemura dufise imiryango dufise iki dufise n'ubundi bubazo nyene bwinshi umuntu atabashaka gushira imbere y'amakamera ariko nivyo narimwe ico gihe nari ruguru no kubafana bashobora kuba baragize agatima ko kunyumvira ko nabi jewe ntabwo ndi gisoma kandi nashatse kuyiba sinorinda kuyibura umukobwa hari abantu benshi batunze kumurusha cyangwa two kuyiba hari n'abatwizera batwizigiza je ndazi ngaha kwisi ntiyabuze umuntu amaze kuma 5 million ati nkorera iki kweki ntivyo wenze kwiba mu nzu y'umuntu uzi kwiba mu nzu y'umuntu ngene bigoye winjira mu mariske wibe agufatiye no kukwica yo kwica arakuvuna reka reka wampaye amahera mu maboko ati nkorera iki kandi tutandikiranya ati ndaguhaye amafaranga rero Sadani je nawe waranshavuje kandi sagushavuje je narenzi yuko muzina ryo mudada yaje ambwiye ngo mwavuga ibintu by'urukundo ndavuga ati je go rukundo
reka tuje kuri plage andi ari ku mazi hanyuma ngo rukundo ndarubone mbona murafatanya ndavuga ati ni so rero koga bahe impande ya nuvye ya Rebecca none urabona jewe ba ngaha mu Bujumbura sishaka gutereta kuri telefone ndagutereta kuri telefone kandi tubana niyo ntereta umuntu kuri telefone notereta umuntu ari hanze mvuga ati nta kuntu ndaza kumushikiye kandi shaka kurondera umukobwa ugira nje kumwiba ari ibintu nyene bitaboneka neza je no kuri ndakenya ariko nimba yavuze nimba ari 3 million wisa ayo mahera ko yije yongora kuyiba ndakubwije ukuri kwayo n'amahera nzi umuntu nyene ashobora kuyabura kuyatora kandi ejo ukayamara ukayakoza ibintu ibibazo mfise rero ntivyorangizwa n'ico nayo mafaranga nta mpamvu yo kwiteranya n'umuntu ngo ndiko ndamwiba so niyitwara it's okay tuzokwitaba ariko nyene nuko ibintu by'ubutungane si ivyanje nta nivyo nkunda kandi nyene mba ntakeneye ibintu gira so bakunzi ba STV ndabashimiye cyane banyakiriye nabi vraiment siko biri kandi je n'ukuri abona ukwibabara hari benshi ndazi no muri mwebwe muri kumana dukurikirana nimba mbeshe mu mpinyuze muri mwebwe ni habuze abantu babiri cyangwa batatu bamaze kunyizigira bakavuga ati andi mfashika ikintu tora ya mahera nkorera iki cyangwa ntorera ya mahera yashiruyu nimba ntabivye mwebwe gute noza kwiba umuntu ikintu cyo mu nzu micronde ya wisamire sha nubwo nkenye no vuma ndayirondera imyaka 3 ariko no irongo sura bibiri uko bizohera ko bizorangira merci bana po yego yakuba kunzi wese ivyo zoraba bizorangirira zoraba bizoherera ivyerekeye ivyo tuzobandana turaba Jojo si azozana igorpapuro go kuri zone hanyuma tuze tubaye kuntu byarangiye abakunzi ba STV zosubira mu kindi biganiro ciao STV, every story matters.